uyu mwaka dufise catégorie nationale, catégorie internationale umwaka ntirimwo. Nk'uko bashoboye kubabwira twashoboye kuronka 12 films long métrage, 20 court métrage na 5 documentaires. Vuba cyane ngira ngo ku mbuga zacu zitandukanye na mwebwe tuzoshobora novuga nti kubereka la sélection officielle, amafilme ari en compétition kugira ngo mushobore kuyabona n'abaréalisateurs, hama aussi munabone novuga nti n'amaprogramme y'amadiffusion ku mateleviziyo, kuko amateleviziyo babwiye tuzokorana nk'uko bashoboye kubibabwira, turafitanye amasezerano y'ukuntu tuzokorana uno mwaka n'incuro filime imwe imwe izoshobora gupasa kuri televiziyo imwe imwe. Mugabo iyo twumvise isabukuru turumva kandi ko harimo n'ihiganwa. Harimo ihiganwa, hazoba hariho amajuri y'abantu basanzwe babimenyereye, bazoba bafise akazi ko gushobora novuga ni kuziraba bakaraba izarushije izindi kugira ngo zishobore gushimira. Uyu mwaka nk'uko vyama murabizi haba hagashimye kireresi rirerire ryarushije izindi n'agashimye kireresi ngufiya yarushije izindi. Kuba trophée du long métrage fiction, trophée du court métrage fiction, hamwe na trophée du premier documentaire. Ariko iruhande yaho tukaba dutanga certificat ya meilleure image, certificat ya meilleur son, certificat ya meilleur montage, certificat ya meilleure interprétation féminine, certificat ya meilleure interprétation masculine. Ukuvuga ngo na certificat y'abakinyi bigenjeje neza kurusha abandi, kuko urumva ari nk'amahore mu mafilme turabizi twese, usanga umuntu ayikinya akavuga ati ego vraiment arayishobora, arayiba mukabona ko ari ivyiwe nyene. Ego nayo matrofe uyu mwaka tuzotanga, mugabo nk'uko mubizi imwe yose yamifise novuga nti akabahasha kayikurikira kazoza. Ako ni tukavugira ngaho bunyene kavugwa urya munsi, urya munsi. Hanyuma dufise ouverture izotangura ku munsi wa gatanu itariki 6 hajya kuri Hotel de Ville muri rya salle ya Mairie. Turagira tugira soirée d'ouverture misi yose ni kuri Hotel de Ville kuva 18h30 muri rya salle. Niho amajambo yose avugirwa bakatubwira byose, turi kumwe n'abayinvite, abapartenaires bose. Hanyuma haca hasubira na soirée des remises des prix izoba le 13 décembre, ni vendredi ikurikira. Niho ca dutunganya novuga nti iyo soirée kugira ngo dushobore novuga nti guclôtura ntuzenye festival yacu. Mugabo hagati aho muri iyo ndwi yose ntitugira ama projection yonyene, hariho n'ibindi bikorwa dukora, kuko nk'uko babwiye umwaka theme ni jeunesse et changement climatique. Amafilme twakira hariho benshi akunda kubaza ati mbega none ategerezwa kuba ajyanye na theme. Oya, twebwe turaba novuga ibikorwa mvabwenge by'abartiste bashoboye kuzana, peu importe le thème. Theme nta na rimwe yigira iza ku influence ibikorwa tuko turakora ngaha. Oya, ahubwo turaba ubuhinga ikoranye, message n'ibindi byose. Uyu mwaka rero hariho nakaryo keza washaka ku baréalisateurs. Twaragiriye ubakwe ryo kuronka umuntu abimenyereye cyane azoza kwigisha abaréalisateurs sur l'écriture des scénarios. Tuzomara iminsi 5 turi ngaha, tuzohurira muri kino kibanza nyene, niho formation izobera. N'umuhinga azoza avuye muri Cameroon azoza kudufasha.
hanyuma ni ukuvuga ngo c'est du 9 au 12 décembre. Ego, c'est pour les réalisateurs. Hanyuma iruhande y'ivyo hariho novuga n'ibindi bikorwa tuza turakora inyuma y'isabukuru, kuko festival sijya somene gusa, n'inyuma yaho hariho ibindi bikorwa tuba turiko turakora. Nibaza yuko perezida hano aza kugira icyo bivugako, novuga nti bihasambla, novuga nti amafestival yandi menshi atandukanye. Le festival imaze novuga nti kunga ubucuti n'ayandi, ni opportunité nyinshi cyane zimaze kuboneka, nibaza yuko zishobora kubeneficiako.